Ishirahamwe Oha Group yabazaniye ifunguro yitwa Liver Instant Noodle, akaba ari ifungurwa zikozwe mu ngano zoroshe guteka ku buryo inyuma y'iminota 3 gusa uba ufunguye. Nk'uko bishikirizwa na Alice Mwangi ajejwe gukurikirana imigambi ya Oha Group, aho bari baramutse bamenyekanisha nyezi nico gihingurwa, yatumenyesheje ko bazanye iyo mfunguro mu ntumbero yo korohereza abanyabuzi, abanyeshuri bataronka umwanya munini wo kuja gutegura imfungurwa, n'abandi bose bipfuza gufungura ivyo biteguriye kandi bikabatwara umwanya muto. Kuvuga yuko wantu mwino misi maze misi ndafise aho mushobora kwiruka gufungura cyane cyane saa sita, ahantu henshi usanga yuko ko inja zizimvye. Niyo mpamvu Oha Group yumviriye kugira partnership na Hariho Liver Instant Noodles iza kuwazanira inja zoroshe guteka, zoroshe gufungura kandi zifise n'akamaro ku mubiri. Alice yabandanije avuga ko usivye kuba ari igihingurwa kizimbutse, kiroroshe cyane guteka ngo kuko ushobora gucongeramwo n'utundi bijanye, aha twovuga nk'amagi, inyama, imboga n'ibindi bivanye n'ico umuntu ashaka gufungura. Akaba ari nayo mpamvu bashimye gukorana na Miss Jennifer Mugisha nka brand ambassador w'ico gihingurwa, kugira Liver Instant Noodle ishobore kumenyekana kuri benshi kandi ishike kure, ngo kuko ivyiza nk'ivyo ntawo vyigungirako. Miss Jennifer Mugisha akaba yarabijeje ko atazobatetereza, ko azobereka ko mu kumuhitamwo batihenze, ngo kuko ibikorwa vyonyene ari vyo bizivugira. Ndashimira cyane ako bamara twiyeguriye iyo yanshi abakora z'abatekinike gusa bamara twiyeguriye ko tubereke abana ibikorwa byacu yiteka privilege. Ndashimira cyane abantu byinshi gusa bavuga ibikorwa by'ingenzi kandi je ati yo kugira experience kako naje nzifasha isanga cyangwa yafise cyane kiraze ko experience nzifasha. Jean de Dieu Duhayimana ajejwe kumenyesha amakuru muri Oha Group yaratanze umuco kuri ico gihingurwa. Ni produit nziza cyane kozwe mu ngano. Ingano ngaha mu Burundi turashima, rero irahinguwe ngerageje kubivuga mu kirundi gishobora kumvwa n'abarundi benshi, ni nk'ubwoko bw'amaspaghetti. Ni ukuvuga ko n'uduspaghetti turyoshe cyane twitwa Liver Instant Noodle, dutekwa hagati y'iminota 2 n'itatu. Mu kuduteka icyo ukora urashusha amazi akabira neza, bize neza ucutabura ukacushiramwo mu minota 2 cyangwa 3 kaba gahiye, ugaca warura ugafungura. Irafise akabirya yisangije. Aha kano gasashe yigendanira irungo, amavuta, umunyu n'akandi karungo kayo. No twaziri ubwoko butatu, ari ubwoko bw'ibere musanga iriko inyama y'inkoko, ifise ikirungo c'agafu c'inyama y'inkoko. Wejeje kuyitegura ugashiramo cya kirungo, urayifungura wumva imota nk'iyatekanywe kandi nk'iyo uriko urafungurana n'inyama y'inkoko. Tafise n'ubundi bwoko bw'inyama y'inka aribwo bwawe mubona, iyi nayo ibirimo akarungo k'inyama y'inka, kandi niyi ibirimo akarungo ka twatundi dukunda kuvuga ngo turya abantu, kuvuga ko ni inkara mu kirundi ciza uko bakunda kugira. Rero urashobora kwihereza cyane abantu baba baja ku kazi bashaka kuruhuka, kaza kumara andi masaha 3 guteka bararuhuka muri pause mu minota 5 gusa ushurije amazi ugiye gufungura hama yongera atumira benshi kugikunda mu kumenya ko kije korosha ubuzima cyane cyane bwa hano mu gisagara. Mwomenya ko ubu Liver Instant Noodle mushobora kuyisanga hose mu gisagara ca Bujumbura.